Yamba bakunzi ba BTV Burundi, yamba bakunzi b'ikiganiro Bile Show, ndaramutse nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Nirakoze Ange Negrita muba muri kumwe na cyane yuko mugenzi wanje sinshobora kumusiga kugira ngo tubahe ikiganiro kimeze neza gitesa kiryoshe. Ndakuramutse cyane meze neza. Amahoro neza cyane Ange Negrita irakoze meze neza ndiko ndanywa amazi. Shaka ndamusaba abakunzi bacu ba BTV na cyane kino kiganiro cha Be Live Show aho muri hose. Tumeze neza cyane turashima Imana ibintu n'amavuta namwe twizere ko mumeze neza mwavyutse amahoro mwiriwe amahoro muje kukaza amahoro muriko murakora amahoro n'ibintu byose n'amahoro. Tumeze neza tuko dukora mu mahoro tuna mahoro. Ni DJ Hafa Mr Home tuba turi kumwe kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu turiko tubaha ibiganiro bimeze neza, ariko kandi uno munsi twatewe iteka ntituri babiri ntituri twenyene. Twaronse umwatugomwe navuga ati je no munsi vraiment sinshobora kurara ntagiye kuri BTV nawo ni Timi na Sal beze neza. Ego turaho turashima niko biri kose kimana dushobo ubuzima no gushima muri byose. Amakuru y'imisi twaguheruka kera muri BTV nukuri twasi imisi yago n'imyaka simisi durekana kera. Timi na Sal mperuka kumwakira apana no mu kiganiro ariko tugira ibintu evenement cyangwa igiteramo bari kubategura na marahaba uri kubatubwira uco bibaza kiriya gihe cyose. Hari mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatanu cyangwa gatandatu mba nihenze. Ego mba kwa cigiye kirekire cyane. Ego Nijya mbere twakira Timi na Sal tugira tumubaze ibijanye na Timi na Sal ubwiwe na cyane mu byerekeye carrière reka tuvuge mu Kirundi y'imyidagaduro y'imyidagaduro ibijanye n'umuziki ibijanye n'ibikorwa mvabwenge bijanye n'umuziki. Ego ni umunyamuziki akora ibikorwa mvabwenge na cyane barakunda gukoresha ivyuma kavukire kugira ngo baryohore umuziki wiwe nahasanzwe ati. Rero imbere y'ibindi bintu byose nshaka ndamusaba manze afata ico gitari ciwe. Ngiye ndirimba karirimbo nise Kana Kafrika, indirimbo ikozwe mu mudiho wa kavukiye ariko uvanze n'ikizungu gahoro gahoro ari bita la musique fusionnelle, musique uvanze uvuga ku buzima bw'umwana Afrika. Yeah, 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 yeah. Na kibondo kya muteka neka nakajewe teka na kibondo kya muteka neka nakafrika. Hekibondo nugasimba umutima wewe mwana wa Afrika nugasimba umutima ndakwiweje mbona mu maso aramarira imvura y'inkukura yagukubiyeko nahugira ukikumusaya yamara nukitangira itama ahubwo komera tekana gumya umutima buridahita tekana gumya umutima
kibondo ryamuteka neka nakajewe teka na kibondo ryamuteka neka nakafrika kibondo ryamuteka neka kajewe teka na kibondo ryamuteka neka nakafrika. Murakoze cyane. reka duheraho nyine kuri iyo ndirimbo wa kana ka Afrika. Ni indirimbo dukunda kuyibona uri ku performinga, ariko kandi haba harimo abana. Ajya masinya siguriki Ijya ndirimbo cyambere kwanza reka mvuge suseke yuko nashoye kuyandika. Turetse ko ndumuririmbyi ndumukinyi w'ivyese aje bita amateatre mugabo dukina icyo bita théâtre contemporain. Ni théâtre udakoresha amajambo menshi mugabo ukoresha umubiri mu kwiexprima canke mu kushaka kwerekana ushaka kuvuga. Rero nagize nashoboye amahirwe kugira gushobora kuja mu ma formation twakoranye n'aba formateur bavuye mu gihugu ca Pays-Bas batwigisha ibijanye na théâtre na danse contemporaine. Rero ico gihe kuko bamanza kwanza kugira icyo bita audition bakaraba impano zawe zose ufise ukazerekana umva werekana ivyo uzi vyose. Rero nashoboye kwerekana ivyo nzi vyose, nagize amacrobatie, ndagira ibyo kuvuza ibitari, kuririmba. Rero bakorera ku mpano yawe ico ushoboye. Rero bacambwiye ati genda urandike indirimbo yo kuryame ku mwana, umva une chanson berceuse mugabo ivuga kandi ku buzima bw'umwana wa Afrika. Rero ico gicinzamo nka inspiration nashimana ne mu barabara siniko ndagenda nyene narushe nyene meze nabo kuntu kugira ngo niremeshe nakugenda amaguru niremeshe mvuga ati kambe nibibuka nubanda composer kaca kanzamo gutyo cyo ndakandika ngeze muhira ndakandakiriza kudevelopa na guitar hama karavamwo melody nziza banayikunda. Rero iyo ndirimbo umbaje ngo masanamu icavuga ugerageje kuraba umwana atangura azanye no bumenga ari mu bihe bitameze neza, trouble, ibihuhusi, nkukura, ibintu nk'ivyo. Donc nivyo za kwexprima akina hama gaca kina yerekana akababaro afise, ariko mu mwanya un certain moment hagiye gihaza abandi bagenzi canke abandi bantu bazakaza kumwapia hama bakamuha inguvu. Ntihajya rero bavuga ati nta mvura idahita, gumya umutima tekana, gumya umutima, nta mvura idahita. Rero baca baza bamuha bamwankuraje kugira ngo agire. Donc bisuga ko nawe uri mu bihe bibi ifo ko gerageza uhure n'abandi bantu kugira ngo bagukure muri situation rimwe kuko umuntu agizwe n'abantu. Yego. Ni igituma bimubaje nuko hari igihe abantu babibona gati bigyo ibintu ntabyo turiko turatahura baryamye cyane cyane bari bambaye ibiziriko abijya ibiziriko bibavuga ati habaye iki, ariko kandi tuja tubona baduse batamba ho bimeze gute mu bijanye niyo ndirimbo. Kubambaye ibiziriko bon ni style bashoye kwiyumvira. Donc twari bivuga ati benshi baza gutamba ku stage bambaye neza baberewe mugabo twindimo turaririmba sindirimbo zituma wirekana kuberewe, ahubwo n'indirimbo zerekana imyambarire rimwe namwe y'abanyafrika duhereye ku bakera canke bubu. Biziko n'ibintu bikorwa byabiziko byacu ni ibintu byakozwe mu buryo bw'ikinyafrika. Hanyuma barambaye impuzu zimeze nk'izitabaguritse sindi kuma baravye neza, impuzu nyine ziri bizarre. Hanyuma kandi tugiye kuraba muri Afrika abantu benshi arabajene benshi usanga batagira aho bikora, batagira aho barara, batagira iki. Rero usanga n'ubuzima bwabo butaborohereza, n'imyambaro usanga itaborohereza cyane. Rero mpamvu twashimye ko bambara kujya. Ni indirimbo umaze kugira performance yayo si kenshi kandi si gakeya, nawe kubera iki udashobora kutuha amasanamu nk'indirimbo ya Timina Sol? Yego, ikibazo ciza cyane. Ubu ndiko ndakorana n'uwitwa Patrick Amede Kanyamuneza, dukorana nka manager, ariko kandi n'umuntu asanzwe afite n'ubuhinga cyane kujya n'ama video, benshi baramuzi, hari benshi yagiye araramura ama video. Rero ico nyuma ikibazo mubajije
twaricayemo turabiganira ko turavyima tuvuga uti harakenewe ko ukora amasanamu ashobora kuja kumbonesha kure, ashobora kuja ku hantu kugira ngo ashobore kudandaza ugere kure gose. Rero nivyo bintu turimo turategura muri no minsi, nizere yuko mu kwezi kuza ashobora kumaze gusohoka, kandi nizere ko muzoba mbere mu kuyahabwa. Urakoze cyane. Sawa ni sawa. Ego Timina Sol umwe mu basanzwe ari abahinga mu bijanye no gushira ku rutonde abanyempano na cyane cyane mu bijanye no kuririmba, ibijanye no gucuraranga, ibijanye n'umuziki muri rusange. Mbega igikorwa murakibandanya bimeze gute? Nkuko mumbajije ikibazo ndagasoka ntidondeye byose mugabo bivanye n'ikibazo mbajije, ambaje ko abizi. Nsanzwe ndi umwigisha mu byo kwigisha guitar, aba débutant n'abafise notion, hanyuma abamaze kuba bafise notion bakabandanya imbere. Ariko kandi nsanzwe ngerageza gufasha abantu ukuntu bashobora kwifata imbere y'abantu. Ushaka kufisa impano mugabo ugasanga nturatinyuka gose guhagarara imbere y'abantu. Ibyo navyo benshi ndabifashamwo hama bikagenda neza. Ubu ndabandanya kuko ni inshingano nihaye, uretse nuko mutari bwambone nasanzwe ndanabikora no mu buzima busanzwe no muhira. Benshi baraza kandi benshi nta kintu nabasaba nabo nyine nabisha ku buntu, ko navuga ati najewe ubwanje namese ku buntu kuko ni ibintu nakuriyemo, ni impano nakuze nsanga abavyeyi banje nasogukuru ntamubonye mugabo barambwiye amakuru yuko nawe nyene yari mpano yiwe. Mvuka nsanga bakuru banje babikora. Ndafise nk'umugarafi wanje yitwa Yogamana agendana ubumuga, agenda ku mabekire mugabo ibintu akora n'ibintu bitangaje. Yageze gukora indirimbo mu myaka y'ibihumbi 2001 na 2 na 3, indirimbo z'amahoro benshi barazizi, amahoro niyo shimikiro yacu. Donc nakuze nsanga bose arabaririmbyi nanje ndavyisangamo, kandi nta kiguzi natanze kugira ngo ndabimenye. Nuvuga yuko rero iyo haje umuntu nkabona yuko umuntu kako abikunda kandi impano yazifise ntatabujya afise, nimuvuze ko ndamufasha. Mva ndabantu muce make ndabandanya. Yego. Asanzwe yigisha umuziki, ariko kandi hari ahantu awigishiriza. Turashaka kumenya Timina Sol yisanze gute ari muri Marahaba, vyagenze gute, wari hehe, usanga urabigiyemo uri kurigisha n'abandi, vyagenze gute? Uko vyagenze sukundi nkuko nanabivuze, navukiye muziki, navukiye nabagira mu bakora umuziki, ariko kandi nasinzi impano. Nagize gymnastique artistique Campus Kiriri, naragize ibijanye na danse zitandukanye, nagiye masalsa mu 2008 9 ndajamo ndi bita ama dance nyine nagezweho, nyine ama dance urbaine, ama break dance n'ibindi byinshi. Hagira igihe mera nkuva kwanza gatoya mu by'umuziki, gatomera nk'ugiye mu bya sport na dance umwanya munini, ariko harageze igihe ndavuga ati kasuye kandi ngaruke kandi mu muziki. Cangira Imana mpura n'umutama benshi bazi kandi bubaha, umutama yitwa Jise Bansaranikiye. Nashogiye agafumaso gatoya ko kunyugurura mu bwenge, ko Imana narazifise mugabo kugurura ubwenge umuntu n'ikindi kintu. Nagize agafumaso k'imisi 5 gusa, yasho guca imbere yanje imisi nk'itanu, atubwiye ikintu kijanye no gukunda ivyacu, gukunda ibintu vyacu. Mundi dufise impano nyinshi cyane, kandi dufise n'imigenzo yacu n'imico yacu dukwiye guha agaciro, guha n'umwanya cyane. Hama tumaze kubikunda tukabikundisha n'abandi. Nuvuga ko kuvuga yatubwiye ati ntushobora kuririmba Afrobeat nk'umu Nigeria ngo murushe muhuye, ntushobora kuririmba zouk canke jazz nka nyenevyo. Nuvuga yuko rero tubwirwa ku vyacu tukabikunda, hanyuma tukara ukuntu twobikuza navyo tukavyagura bigakura. Nimba umunsi dukunda Afrobeat nuko banze kandi barayikunda, hanyuma barayikuza, bayiha umwanya, barayidevelopa, iraja kuri niveau international, ku buryo ushaka kumva no kumva kwima kanovera. Rero natwe tugaruke mu vyacu, cyamva birampaye indi inspiration. Ariko bidatevye gato kuko nasanze simano zo gutamba, nabwo ko nahuye n'abaformatere bari bavuye muri guca Pays-Bas, Hollande, baraza baragira selection y'abantu ndaba selectionner. Nabwo ko na compagnie ndirimbo ya mbere. Ariko inyuma gato kandi hacaba ikintu bita hari mu 2009
nyine biriko biraza tugira ama festival Kampala hehe tugira tournée nationale tuzunguka igihugu tugitangura nyene hacahaza ibintu bita corona icaduka ingwara icaduka bita corona benshi mbo ntamatayizi rero cyo duhagarikira ibintu muga muri yo periode yo guhagarika ivyo vya mateatre nuko no guca mpura n'umugenzi novuga ko ari nka mukuru wanje kuko umuntu twakuranye yitwa Elise rero mbo besha muzavuza piano mugabo avuza na guitar solo rero acambwa yuko ashaka ko tuganira duhure tuganire hanyuma dupanga ibintu tumaze guhura acambwira ati bana ko namaze n'akamishi ndi muri Tanzania hari umuntu yitwa Shaban Jam yanaho nyine aho no myaka yahera mu 2000 acija kwa Tanzania rero twarahuye hanyuma tuva ko zokorana imigambi ati akarondera aba musiciens n'abaririmbyi babishoboye bazi kwandika kandi babishoboye rero byo byadukoranye kuko ndazi ko ufite impano bicetangura gutyo ocha duhura nawe kuri Miseva kuri biro yiwe turaganira tupanga imigambi hanyuma ibintu byatangura nuko nisanze muri Marahaba yego bega gushika uno munsi umaze urashobora kuba ufise igitigiri c'abantu umaze guha impano canke kwigisha mbega muri abo umaze kwigisha arabo bamaze gushika kure nabo nyene ukumbure basigaye bigisha abandi bimeze gute cyane sinovuga igitigiri nyezina kuko ni benshi cyane nashobora ndafasha muri ubwo buryo navuze ko ari mufasha nafiriza ku mashuri aho nafashiriza muhira muri abo kandi hari abateye imbere hariho n'abanashima banandusha kuko je natanga kugira impano yo kwandika cyangwa kwigisha ibintu nk'ivyo nkiri mutoya hariho bavuza ufashe solo gutyo uvuga ati kabisa uyu muntu aragize urumva mu mwanya hari n'abandusha rero muri abo nagiye nigisha harimo abana babigisha abandi par exemple nko kuri Marahaba uwigisha y'ubu yahoze ari mu banyeshuri banje nashoboye guha certificat ubwa mbere niwe sinzi kwigishayo yitwa Thierry atanga ku kandi arabishoboye umva nuvuga yuko ntivyapfuye ubusa biko bifasha benshi boro boro yego ni Team Nasor turi kumwe ngaha ari ava mu muryango w'abaririmbyi Yogaman Estanish Shadrack amwe na inde ujya wundi ari muri Emi ego Yogaman bari he Yogaman bari ino yamaze imyaka kuko ico gihe mu 2003 yashoboye kugomwa n'abantu nyene n'abanya-Hollande kwa kundi nyene bamurungika mu gihugu ca Hollande kugira muri festival bita Liberation Hollandaise bibuka kuntu Hollande yiyonkoye ku Birigi amaze gushikayo bagira igitaramo kiraryoha yavugijwe na band ikomeye cyane yitwa Direct Band ariko acaragaruka mugabo ico gihe hari ibintu by'amagume ntirameze neza tw'abantu bita mu Gasenyi hamwe ko sate ntirameze neza cyane rero nawe byaramugwa bivanye n'uko nameze acitamo kugenda muri Afrika y'Epfo niyo yacamara imyaka hafi yababa 200 ari hariya yagarutse mu 2001 niho mwaca mumubona rero ngaha muri Marahaba 2022 na 2023 yego yego urumva rero ko ari mu muryango w'abaririmbyi abanya yego n'abanyampano bakwiye arico icitwa marché des arts marché des arts du spectacle OK d'Abidjan turiko kumubona ku ma video atandukanye ari kumwe n'umugwi wiwe ari kumwe na Estanish ari kumwe na ba Patrick Amede muncamake turashaka kumenya inkuru vyagenze gute gushika mugende hariye mwagomye gute vyagenze gute mwabimenye gute hari experience ibintu byose vyagenze gute aho vyatanguriye sahandi mbo Estanish maze ko sindari murimvye kandi azwi cyane wanashima kundusha Estanish mugabo kandi ni mutoyi wa mushikanje ankurikira ugiye kabiri mugabo unkurikira yapfuye rero Estanish yashoboye kurengana kugira ngo agende Kinshasa kwanza mu nkino bita Jeux de la Francophonie yabereye Kinshasa ariko acashima kunshira mu mugwi we ngende nk'umu arranger ashaka kumufasha kwaranja ibintu kandi no gahana mfasha kandi no kugira ico bita backup rero ico gihe hamaze kuba selectionné kujayo turajana hariya tugiyeyo azi y'umuntu naho y'umuntu hari umuntu asanzwe yugurutse araganira n'abantu kamenya n'abandi nashoye kuronka abagenzi benshi batandukanye bava mu bihugu bitandukanye rero cangira umugenzi ava mu gihugu ca Burkina Faso
tubona dukominikana haciye iminsi mike aca ndungikira link ya appel ya candidature ya masa yo nyene masa ariyo marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Rero acavuga ati gerageza urabe ko wopostira kumbure twosubira guhurira kandi ahandi. Rero mu kubijamo nabagiyemo nk'umufisi novuga ati kandabe kangerageze ndabe mugabo sinaziga yuko vyokoroha. Kandi nje koko nje byoroshe ko basaba ibintu byinshi cyane ndagenda bisoma kwanza buri ndasoma kwanza ibikenewe ma critères d'éligibilité sinza ma conditions ibintu nk'ivyo byose ndabisoma buri buhoro ndabyo basaba byose ca ndinjira indani ndatanga ico bansaba description mu gifaransa mu cyongereza mu giportugais ndageza ndabirondera ndavyuzuzamwo baransaba amafoto ari muri HD meza ndayaronka ndayashiramwo bansaba ico bita portfolio ariyo nka CV mugabo artistique irimo amashusho cyangwa amasanamu yerekana ibikorwa hakaba harimo n'amalien y'amalink aca gutwara mu gikorwa nyezina ukakibona novuga ko byose nabishizemwo bansaba fiche technique byari ibintu bisa nk'ibigoye kuri jewe mugabo nagaheza kugira ama recherche ico gihe sinaryama naronze amenga sinzi nivuga numva sinaryama naguma ngira ama recherche ngira ama Google nkaraba est-ce que fiche technique imeze gute bayubatse gute nkabibona nkaca mvuga ati kanje nubake nka example y'undi muntu yashobora gukora fiche technique nkaraba nkaca naje nkunduza ivy'iwanje byose ndabigira bansaba fiche de distribution ndashiramo byose ndandika hanyuma mejeje bacambwiye ko ntaje kugira ibikenewe byose ko namaze guheza kugira ko submitinga bacambwiye ati rindere mu kwezi ku 12 niho uzoronka donc zizokomunika abashoboye kurengana ico gihe naje mbona rero mu 12 hageze mbona kwanza message une félicité y'amu ngo nyene byabirungikiye twari Kinshasa ambwira ati félicitations on va se voir à Abidjan avuga wow ngiye kurasanga kabisa ndimwe izina cyanje riremwo mu Burundi mbona jashoye kurengana mu bashoye gupostira mu Barundi njashoye kurengana mbana amahirwe adasanzwe nagize ubwo nyine mbona abandi benshi bo bamfelicita ndabona no kuri ku mapage ya masa nyene na site web ndabibona byose acigiye cyandikira message mail yo kumfelicita baca bamana n'urutonde gose nuko nashoye kwisanga muri masa mugabo natanze na basavye malien ya video basavye gutanga lien ya video ya performance nziza iri muri karte nziza isa na son nziza ndayitanga nagize muri ndayifise ndayitanga bansaba lien ya clip video cantanga zo tokwenye kurabona abandi mugabo mbonekanamo cyane ndayitanga mva nuko byagenze cyane isangamo yego festival menshi na chancane mpuzamakungu kenshi baraguha place yo gushika mu gikorwa nyezina ariko bakaca bagusaba wimenye amatike n'ibindi byari bimeze gute muri masa mu bisanzwe naje niko navyibaza ariko maze gusoma ntibyari byanditsemwo ariko muri fiche technique bansavye musi muri note bien nace ndavyandikamo aho harano bansavye ikintu bita coût du spectacle ndababwira nti nuko ndababwiye ko byose bimeze ndababwira ati jewe muri kuna cyo nandika nyene bijanye n'umwanya wanje umwanya nzishobora performance yanje ibintu byinshi cyandikamo kandi kubijanye na frais de déplacement kubijanye na donc ama billet d'avion bavuga ati ibyo byose bizwa kuri charge yanyu guhereye kuri billet d'avion visa transport yari indani na hébergement na restauration cyanda vyandikamo cyamvuga ati ibisigaye navyo ni mwebwe muzomenye kuno mubijija mbana kuva jana nari prêt kugenda gutyo umugabo nubone ko ngiye kudandaza impano yanje rero maze kuvyandika gutyo mbana maze kurengana kufiswa ko bavyemeye ndeza bavye ko ati jewe guhera kuri billet d'avion visa restauration hébergement n'ama déplacement hariya à transport mu muzo bimenya bankabona arenganye deja ngabo bamaze kuvyemera rero nuko navyanditse gutyo umugace sanga masa n'ikintu kinini ntaziga nasanze ikintu kinini uko ni soko mpuzamakungu ihuza abanyempano bose b'abanyafrika n'aba diaspora bo hanze mu b'abanyafrika rero maze gushikayo nasanze ikintu kinini gihuza abo bantu kandi hari n'abantu baje kuri iryo soko aba programmateur n'itwa programmateur ari bo ba organisateur b'ama festival atandukanye aba organisateur b'ama tournée aba label donc aba producteur
bashobora kuguproduce ibintu donc baraza baje kurondera abanyempano babishoboye kugira ngo bashobore guhura hanyuma baganire vyinshi by'amaprojet ashobora kuza kandi mu nyuma bishoboye muce mupanga ibindi bintu bikurikira. Rero ibyo byose basaba ama rendez-vous en ligne mugahana ama rendez-vous mukabonana numva ko abose rero byabashije kumfasha kandi kugira indi visibility idasanzwe kuko hari abambona nk'umuntu aje ndi nasanzwe cyane mugabo hari abambona nk'undi muntu kuko twageje kuri ama publicité meza ko badusaba gutanga ubu video nk'aka video gatoya mugabo kagupromotinga kagapromotinga niyo biennale yari biennale kagapromotinga kandi biennale yabo. Rero ico gihe ko twakorana na Amede umva yageje gukora byiza bishoboka ku buryo ndabitanze benshi basanga bakoresha amatelefone bafata udu selfie bavuga bya masayi iki ugasanga bakoresha telefone benshi mugabo twagerageje gukora ibintu biri bien monté sinze kumwegeze kubona ama publicité yavyo. Rero na hariya byarashoboye kumpa iyindi bundi buremere budasanzwe ku buryo nashitseyo bambona nk'ikindi kintu. Hanyuma kandi no kuri stage nawe nyine no kuri ntitwavyoheje umva byagenze neza mu cyamake ni turacari ngaho performance wavuze muri stage ntivyari byoroshe. Urashobora kutubwira mwaronse umwanya ungana gute abantu bakiriye gute na cyane impano z'i Burundi ukuntu mwari ko muraririmba na cyane ko mwakoresha tradi moderne ibintu nk'ivyaho? Bo icyambere kwanza byarangoye gato kwanza nkiri no kugira ngo nk'umwanya mwiza kwitegura kugira ngo abamizisi bareponde ku mwanya nyene twaronse kuko nasavye hari umutamara umugabo araho umudokteur w'umubukina wino w'umugenzi yitwa Dr Michel Sawadogo sanzwe umudokteur mugabo muri medicine mugabo akunda umuziki cyane hari ukuntu yubakiye kuri biro yiwe hari ukuntu yubakiye ahantu espace bagiyamo ama repetition na bendi yiwe ariko ko nigeze kwandi muri bendi yiwe mu myaka yahera ubucuti bwaragumyeho na grand frère ashise niwe namushikirije ni yari akorana nabo mugabo je ko navuga ati nkeneye ko namufise indoto kuva kare hose yo gukora bandi yanje wanashima twatangwanye na Baestanish nyene na Emi gamwe twayita Same Blood Band umva marasa amwe twageze no gupasa ngaha muri Fête de la Musique bigeze kugira audition muri 2016 harimo 2016 turazanga muri audition turapasa turaririmba mugabo mu nyuma ko wana Oyster mu nyuma yaciye bana nkugira gatoya nkuwevura gatoya ku kandi kanivo. Rero ntwasuye kandi kuba turi concentré. Rero mugabo iyo ndoto yagumye ko nteza kugira point band yanje personnel ku buryo ibintu byandanye neza. Rero maze kugishinga ku promote mu gwanje bita Sekura Music umva nijyaze nagikirundi nyene na logo irimwo ni Sekuru uriyo muri logo Isekuru irimwo utu melody utuntu bita ama solfège ndani mva bakora Sekura nto dutuma indani bisigwa yuko a partir yo Sekuru tosha créer umudiho tosha créer style. Rero nkibivuga rimwe n'amasanga amuriko ndabibwira menga ntibibora gutahura cyane je mu mutwe muri je namva yuko hari ikintu ngiza gukreya kindi kuko imode twatugiye hano twatugiye abantu bakene kurimba gusa kuko kurimba benshi barimba neza mugabo bakene ko mo creativity ikindi kintu umva ko wazanye gitandukanye. Rero turaronka umwanya tugira imana umugabo aduha iminsi mike ya mugabo atwonga n'indi minsi kandi mu nyuma tugira imyiteguro myiza tukiri ino. Hanyuma tumaze gushikara no twaronse umwanya muto bose umwanya mukwana tubako twageze umwanya bita balance umva basabaza ko twagiye twiteguye twaronse umwanya wa balance turagenda turategura utuntu. Rero no kuvuga yuko tugeze hariya byatangaje abantu cyane. Ndibuka tuko twagiye performance ya mbere twagize performance zibiri imwe yabereye ahantu muri salle bita Lams iyo salle nyene donc haraza abantu mugabo ntabwo ari nkuko twimba muri salle nk'iyi ahantu ngahangana nkuko umva hari abantu baza nabo kuza mugabo ari limit itarenga canke nk'isale nk'iyo bazi dufate mugabo yo nini cyane kufisa ifisa n'amabarko hejuru. Rero twatangiye ducreate Isekuru ducreate melody nyene tujya nyene by'ikirundi nyene bijyanye by'iwacu dusekura mugabo muri Sekuru nyene cyo ducreate mo melody hazamo gitari hazamo ikembe navugije n'ikembe cyo gihe navugije ikembe hazamo na gitari ibintu byamera bien numva twaraheje tumaze guheza ari umugabo nabona umenga ntiyaryohewe mugabo rero natangaye duhejeje mbona yuriye kuri stage asaba ijambo aravuga daheza gusa ikintu cyambabaje niko yashise kudukonfonda n'abanyarwanda kuko umva ntibazi hari abantu bakure ntibazi gutandukanya imico yacu n'abanyarwanda cyane bivanye nuko dushaka guhuza indimi.
Mva nabayibuje kwisigura ndi Murundi ngo ngo désolé aravuga rero numva yuko baragize bararyohewe aho hari ndani hanze rero muri ico bita ahantu bita ngo Grand Podium hari rero espace nini y'abantu benshi hoho rero byari bindi kuko twatwege twiteguye neza rero abantu bari bahari twabarimbishije barimbika Kirundi ataco bazi twembeje sekuru umudidizo sindiko mwabibonye barasubiramo Kirundi ataco bazi numva ko twege twiteguye rero ijya bari mwe twihaye tukiri ino nahari yatwagize ibishoboka kugira ngo tugumane ya ntuze tugumane ya singena bivuga bwa buntu canke ya confiance twabaremyemo kare ego muraririmbye neza bararyohewe namwe muraryohewe akarusho wakuyeyo aho hantu kameze gute kuri we maze yuko umuntu gihe cyose yamayiga afise ibintu wiga afise n'ibyo bigisha abandi nuvuga ko harabo abashoboye kunyigako muganje ari benshi nashoboye kwigako bivanye n'ibyo bakora ngo bati okay ndabona ubu ndashobora kwamirira ngaha ndashobora kongereza ngaha twarahuye n'umutama bita Luc Maituku sinde kwenshi muzi yamaze mu ma projet menshi ya Pasaka yarabanga twarahuye turaganira mbya kabisa performance yaraje mu performance ya mbere avuga ati performance yari nziza cyane gose kandi yari ryoshe ariko utu point grageze wa ameliore nce ndavyemera kandi niho yarari impejeje acaraza la felicita n'abarundi bari baje nka Freddy Siomano wa Boja Santabu n'uwitwa Dorine wa Afrikari abari baje baraza baramfelicita turifotoza turaganira twicaramo turasangira umva ko byari ibintu byiza bari baryohewe ikindi kintu nahakuye kandi nashoye kuganya visibilité n'u Burundi kandi twamenyekanishije mu makungu kuko umva bamaze kwata imena twacabana u Burundi direct babona u Burundi nukuvuga ko u Burundi twabwamese umutamana tuteriteka ibintu bibira vyiza hanyuma kandi ikintu nahakuye kandi ikindi nashaka kuhungukira nuko nahuye n'abantu bagaciro cyane canke abantu bashaka kunshikana handi hano kure nashoka créer cyo bita réseautage namenye nahuye na programmateur bashaka ku 8 mwisi nzima hari bane bo muri Amerika abandi babiri bo muri Asia baratu muri Afrika tushe kuganira nabo dupanga ama projet hari umunsi bari bise speed meeting ariyo bitanga rencontre B2B nkuko tucaye gutya programmateur bayicaye ngaho bafite nimero yiwe arindiriye ko abantu bahanye rendez-vous tukiri na twaranye rendez-vous nabo handi nyarabansavye nabo nasavye kuko baratanga profile y'umu artiste wewe canke tubakaduha profile y'umu programmateur hamugashimika urabonye ko muko ivyo akora bijanye n'ivyo ukora ugaca umusaba rendez-vous ashaka kwigwa canke ntayiguhe rero abo twashogura nabo naba programmateur 9 kandi twaraganira ibintu bitari bike bitoroshe nuvuga yuko bishobora kuba vyiza umwanya n'umwanya kuko turi en contact nabo njo kintu vako nahungukiye hanini tumira amateka gatoya turabe amwana wa Afrika ga performance gatoya Katimina Sol hanyuma tugaruka na kibondo kyamuteka neka kajewe teka na kibondo kyamuteka neka na Afrika hekibondo mugasi umutima wewe Afrika mugasi umutima ndakwiweje mbona mu maso aramarira imvura y'inkukura yagukubiyeko ndahugira ukikumusaya yamara nukitangiritama ahubwo komera tekana umyumuta burida tekana umyumuta teka na
kibondo ryamuteka tekana Afrika tekana kibondo ryamuteka tekana katewe tekana kibondo ryamuteka tekana Afrika tuvuye muri tufate ko ari festival cyangwa isabukuru reka tugende gatoya ku ndirimbo teniwe nayo nyine twamaze kwibona muri performance termina kandi iyo ndirimbo ni nziza ni nziza merci kubera iki ifo kuduha ko utangura kuzuza navuze yuko vuba cyane kwansi izo nzobahe zo maze kumva mugiye kubana amasanamu yazo mugabo kandi mwitege vuba cyane ndiko nategura gukora album indirimbo nka 12 mugapo mamaze gutegura zisha kuri 6 mushobora kumva nshasha mutari bwumve no kuvuga ko izimaze mumaze kumva maze kubona mu ma festival cyangwa mu biteramo bitandukanye izo ndiko nategura amasanamu mugana babwiye yuko ndiko ndakora kwanza niko ntegura gukora indirimbo zibiri kwanza za mbere ariyo kana Afrika na niyo sekura kugira ngo zibe zirabateramisha gatoya mu gihe ndiko ndategura izindi mu nyuma uraza ko kaducishiriza ko gatoya mu kurangiza ikiganiro cyacu ariko kandi mu mudiho mwigisha ndetse n'ubusanzwe ukora kenshi turakunda kumvamo ibicurangisho kavukire bifasha iki mu ruririmbo rw'umuntu cyangwa n'impanuro ushobora guha abandi baririmbyi bagenzi bawe kuza barashiramo ibicurangisho kavukire bifasha iki mu ndirimbo ndetse no mu kuyidandaza ndibaza aho ugeze urafise icyo bita karanga muntu yawe ariyo bita identité hama umuntu atagiye identité umenya arubahe donc uja kumenya suppose yuko uhuye n'umuntu yazimiye yatakaye hanyuma ntafise ibyangombwa vyiwe umenya umukura he cyangwa nk'umwana mutoya adafise umva wewe umako ntafise icyangombwa ubaza ko vyokora cyane kumenya aho umushikiriza cyangwa umutwara bivuga ko umuntu wese rero azagira icyo bita identité ariko karanga kiwe ariko karanga muntu kiwe umva harimo nakaranga umva karanga niyo karanga muntu yawe umva yuko ngiye hanze y'igihugu baza kumenya ati uyu n'umurundi je ndakunda abakongomani mukongomana hari hose usanga ari fier n'ibintu vyiwe usanga niyasose mu kabare batamukwita izikongomani ntaryoherwa aguma reka amamvuga izikongomani kubera iki barakunda ivyabo kwisi yose nta matazi seben nta matazi lumba kubera iki barabihaye agaciro babihaye umwanya donc umaze kumva gusa lumba tumenya Congo ini RDC urumva rero natwe tukiyogira effort tumenye yuko turakeneye kwigurisha kuja tugurisha gahawa kiwacu ikawa yacu canke icayi ucumvise kumva kanovera uvuze kini cyayi cyo mu Burundi kwava ko dufite icayi ciza kiryoshe nikawa riryoshe rero kujya umuntu ayihonjeje kumva ko ikawa ryo mundi unyuka tuvuti niryo mu Burundi nukukiye kumva n'umuziki yo mu Burundi kuvuga uti uyu umuziki no ahantu hanaka no hari amicagiye kimwe umutima wa Afrika niko babita urumva rero nuko dukiye kugira rero umva dukiye kwigaru simvuza ngo babivemo ngo babihebe ahubwo barabukuntu bo akantu kaza gatanga identité yiwacu kugira ngo biryohe babatandukanye n'abandi ntibabitiranye burya ntibyoshe kwitiranywa ko gukutana n'umuntu azamba ngo ngurimba nkanaka ivyo musanze ntibyoshe bakuvuga ati urimba nkawe nyene bakumvise vuga kabisa ni nakaririmbye ni nakavuze umuntu wese tugera sinyatire yiwe mu buzima kuko je shogera sinyatire ni wawe sinyatire sinya yiwawe nanje mfise yiwanje kandi ndayiganye bigenda gute uzo kwigana urumva nuko rero je baza ko bogaruka biyumvire ku iwacu ntagire umuntu agaye iwabo muhiri wanyu bari muri wanyu gerageza biyumvire guha agaciro ivy'iwanyu kugira ngo nawe ugire agaciro mu bandi yego uzogira agaciro ko manza kwiha agaciro ka agaciro n'ivy'iwawe nibaza ko turiko turaheraheza ikiganiro cyacu cy'uno munsi na Timina Sol uretse ibikorwa byo gusohora indirimbo ibikorwa byawe yindi migambi yawe ufise turetse ivyo niya turetse ivy'umuziki bo je kwanza imigambi nkora myinshi
ni imigambi hanini izakugira liaison na muziki. Haro business ya pa ushaka kugira business kavuga uti iri ibintu ushaka gucunga, fata defense, nimba ari udandazo canke ari ikindi kintu ushaka gukora, bashaka kubikora iruhande. Mugabo project nyinshi ndiko ndategura ni project zizazifasha ugwaruka, zizazifasha donc kuko baba ngo aha turi hari abandi. Mbona natwe tutagihari none zo twasigiye iki batoyi bacu canke abadesanda biwacu abazubu dukomoka ko tubasigiye iki. Nuvuga ko cyo ndakora cyose nshaka uburyo nogerageza kujyo notegura akarere gashaka kuza gafasha abazoza mu nyuma. Irevre twebwe mbo twara nova ko twaravunitse gose mu by'umuziki mugabo atakintu turonka kibonekana cyane imyaka myinshi n'abadutangura ndaza ko ari uko nyene. Yego suva ko bose babuze mugabo hari benshi batagiye bironkeramwo. Mugabo ngiye tegura akarere keza tukaba duti ko twavunikiye ngaha ko twaciye ngaha tukabona ibibazo nuko cyo tumirinze kutegura inzira nziza y'abandi bazoza kugira ngo bashiki babona ibintu bimeze neza kuko abatanguye bari kugira ngo bategurire abazoza. Nibaza yuko imigambi nzokora yose myinshi azuba ariyo kwapuya ugwaruka rundi ruri inyuma yacu kugira ngo tugarde kakaranga kiwacu. Kandi hanini bari kubumvisha cyane kubijanye n'imigenzo n'imico yiwacu kugira ngo bimwe bigaruka binashotse n'indimi nako n'indimi ziko ziragenda indimi kenshi tuvuze ntihabamo agafaransa naje navuze banaga maze tutufa tugaruka mugabo ifoko ndurimi nago nyene kandi bavalorize ndumva nkuvuga ndije n'igifaransa urumva rero ifoko tugaruka kandi twiyumvire cyane kujanye n'imico urimi gikindi bavalorize yego cyane gose ariko wari wavuze kubyerekeye inyigisho watanga ukiri muhira ishure marahaba mbega mu migambi rero urafise umugambi wo kuzotanguza ishure ry'iwawe yigisha utari kumwe n'ikindi kigo canke utari kumwe n'abandi bantu ari wewe nyene biri mu mugambi canke bimeze gute? Ivyo byamye biri no mu mugambi no kuva n'imbere ntaraja muri maraba canke byamye biri mu migambi kuko ndije nabikora ikintu nshobora gukora ikintu atamugambi ufise nabikora kuva kira kandi namisi ndoto yuko noba umwigisha muri ivyo bintu mugabo kandi byarabaye rero mfise umugambi yuko mu ndi myaka on sait jamais ushobora kwigisha mugabo cyane nkakora kubijanye n'akaranga hari ivyuma hari ibicurangisho byinshi kavukire tutitayeho kenshi twarize ivy'ikizungu ego turagereza kwivuza mu by'iwacu kore kitofata y'amansima y'iwacu tuya developer hari cuma ari igicurangisho nabonye muri Afrika hariya mu burengero ariyo Afrique de l'Ouest bita kora iyo kora ni ucambara mu zosi gifite bwinshi gifite n'umeze nk'urubindi hasi n'uruguruti rudoga n'imijya myinshi ari ukuntu bamaze kudevelopa bafite ukuntu bakiregira tune nkako yasinze ko aravigira ko naregira gitara harakanuka kanga bamaze gashiramo indani bafite ukuntu bakiregira ku buryo kijana ya bya vyuma bigezweho y'amansima agezweho akivugije ujya akakivuza kuri stage wa n'umusare kujye n'akaririmba atanga kuruvuza ujya akarimba bacamwe bagira kwanza mwaca ndawe ngamu undi dufise traffic inanga n'ikintu dufise mu Burundi atandi abantu bafise mbo n'abanyarwanda petete bayifise mugabo ntisa cyane ni wacu n'uburyo bayivuza si cyane nka twebwe mujye w'inanga y'iwacu uraririmba ukurikira ijwi uko rigenda ryongorera mugabo mu Rwanda imijya yabo donc bavuza ko umva ibyo bavuze ibyo mabigaruka umva nta variation ijamwo usanga ari handi nyene mugato igiwacu iraririmba ivyo rero ifoko bamya kwitandukanya bakamenya ati iyo nanga y'Uburundi ni kugira ngo ntitusanga tutubana imico cyane nkaca ndaba hariho indonongo ijya bitangwe intingiti bavuza akameze nka violon kajya ntahandi abantu tugasanga n'inganye mu Burundi mugabo ikembe uzasanga muri Zimbabwe barayifise kandi iteye imbere cyane kurusha iwacu bamaze kudevelopa bobo bavuze ikembe ifise ubweskare nkabo ngahe ushobora kuvuza ugasanga uvuza amajwi yose ugasanga bafite n'urugu rubindi ivuza iwacu ntacu bize kuvuza kandi ifise n'izina ryayo rizwi bayita karimba canke marimba urumva rero tubwe rero mba ifoko developa nk'inanga twari ukuntu ushobora kuyiregra ikajana n'andi mainsima ukuntu ushobora kuyidevelopa ku buryo ishobora kuvuga cyane ishobora kuduza ijwi kurusha uko hari bigenza umva byose niki ushobora kwigako tukabigarukako numva ko imigambi ifise niyo y'ukuntu twonagura cyane ibicurangisho kavukire tukavyiga tukabimenya
je mu mwanya tuvugana ndiko ndageza kwiga ndiko ndageza kuvyiga mageza kurondera abantu babi uko sinagize amahirwe yo kubikuriramo nakuri mu vyuma bya kijambere rero fo ko ntangwa kwegera rero babantu babatama bacu bavuze amananga miduri mva ndabegera bari kugira ngo ndabukuntu navyo nshobora kuvyinjira mu cyaruganda bimenye kumusamaze kubimenya cyangwa ukuntu ushobora kubimix bikaba fusion aco bita fusion rero ya fusion nakunda vuga fusion ni ikintu kivanze harimo ikimuco n'ikindi kintu uze kugira ngo bitange irindi shusho ritandukanye ridasa nabajya bikizungu kandi ridasa ijana kwijana ni kugira ngo bumve ko harimo akantu k'agashangement ego nizere ko twaryohewe twabanye namwe mu kiganiro Bill Show turi kumwe na Timi na Sol tuvuze yuko nimba mugenzi wanje DJ hafata kindi kibazo afise adusezeze na karimbo kiwe Temi ni gitari ciwe. Tell me what you do. Tell me what you do. Tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Tell me what you do. Tell me what you do. Baby tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Yeah. Nimekutana Waroma says I say kiatu kwenye mguu wangu vinaendana sway. I never met a girl of that kind. When I'm in trouble can't calm my mind. Nimetafuta everywhere, nimemkosana enifa kama wewe. Nimezunguka everywhere, sikumpata beautiful girl kama wewe. Nimechunguza, wendo mariki unaongoza girl. Wendo Range Rover, wengine kwangu ni kama maboda boda. Yeah, umenipoza ndani ya mtima ukani closer, okay? Wendo my lover, in front of me you are my mother. Yeah, boom. Tell me what you do. Yeah, man. Tuvuye muri reke. Tunagira ko Timi na Sol tugushimire cyane. Murakoze cyane. Turi na DJ Rafa ndagushimire cyane. Ndagushimiye cyane nanje Ange Negrita irakoze turashimiye Team na Sol turashimiye abakunzi bacu bariko baradukurikirana turashimiye Niki Ciza yadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye abantu bose bagira ico bakora kugira ngo kino kiganiro cha Be Live Show kibandanye ari kiganiro cha Kanovera. Turabashimiye mwebwe mwese mugira ico mukoze kugira ngo dushobore kubashikiriza ikiganiro kimeze neza. Ndabashimira namwe mudutiza amaso yanyu mukadukurikirana cyari ikiganiro Be Live Show. Tubasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugireho mubahwe naho butaha. Kachewe teka na kibondo ya muteka neka na Afrika. Akana k'Afrika nakana k'igihugu nakana k'i Burundi gakeneye gushigikirwa mushigikira mu buto bwiwe kugira ngo uzomushimikize mu busaza bwawe.
aho hambere nkiri gato gatoto nakunda kuja mu kiruhuko kwa nyokuru turi mu mbari twanywa gatobe gatoto acanangura gusokoranya na sokuru ati sokwe nanje nkasubiza niruze nawe ati sokoranya n'uwo muri kumuryoho aho tugiteramye ya capati nanga akancira ibitito mu muryawe nanga ati mwananje ndakura nzuye umwuga uzuremesha abandi biciye mw'iyi nanga muvuzi w'inanga muvuzi nanga iri niragitwe twarazwe na sokuru muvuzi w'ingoma ubitumurisha turemeshe duteranisha abandi muvuzi w'inanga muvuzi nanga iri niragitwe twarazwe na sokuru muvuzi w'ingoma ubitumurisha turemeshe duteranisha abandi kangiba kwa senge mfata intango ngiye kuvoma ateba nciye gusamarira imigwe ndangakaranga ntawankica umutima ukunze nakoze ica umutima ushaka hari agakabwa kahibongoza maze nkumva ntashaka gutaha none naje nabisanzemo ndabikora n'umutima ukunda muvuzi w'inanga vuza inanga nkore ku gahogo nanje vuza inanga kubita umurisha nkore ku gahogo yoho aho tugiteramye reka mfata inanga ndabateramishe maze ribe rirarenga ndamara mbanje kubaza buyu mwanya ngo kubateramisha biciye mw'iyi nanga muvuzi w'inanga muvuzi inanga ireniragitwe twarazwe na sokuru muvuzi w'ingoma ubitumurisha turemeshe duteramisha abandi mushinga ntahe nawe mufasoni. Ladies and gentlemen, do you like African culture? Murakunda karanga kiwacu? Dushema ko hejuru turabakunda karanga kiwacu. Murakoze cyane. Reka twumvirize umurya w'inanga ariko mu buryo bugezweho. Twagiye. Sinzira. Muramwumva? Reka twumva kandi kantu hariya. Your time. Akiwachi buru Akiwachi Burundi yo Gatambe Akiwachi Burundi yo Gatambe Akiwachi Burundi yo muvuzi w'inanga vuza inanga yo iri niragitwe twarazwe na sokuru muvuzi w'ingoma ubitumurisha yo turemeshe duteramisha abandi muvuzi w'inanga vuza inanga yo iri niragitwe twarazwe na sokuru muvuzi w'ingoma ubitumurisha yo turemeshe duteramisha abandi Tamagasimba Tamugwaye Marika Simo Tamugwaye Dengwe Tamugwaye Marika
Kizimisi undondera ubaziyo nagiye uvuga ko utakimbona unigiki cantakaje uyumviriye byinshi ubwira ko nahindutse ko naguciye amazi fata bucuti bugihari jewe nabwo nahindutse abana mba reka ntagwango ihibambi uko nabonye imyaka iterije imbere idasubira inyuma Chapata umugambi wo kuja kuki negure kazoza Yo! Sekura, 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 sekura mama sekura, sekura, sekura Meze ngupire sekura, 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 sekura mama sekura, sekura, sekura Ache meze ngupire sekura Uyubona n'umwimbu, umwimbu narondeye ubona biri yakuya ihera mabavu ngaya ibi nibyo byantwaye umwanya yamara sinicuza kuko nahakuye umwimbu nawe ico no gusaba reka kuryama burakeye gorora amaboko intoke zawe uzinonore zifata isuka kandi urafise amahirwe kuko uracaritera ukarisama iyi myaka ikarenga uzoba wishe kazoza kawe Yo! Sekura, 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 sekura mama sekura, sekura, sekura Meze ngupire sekura, 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 sekura mama sekura, sekura, sekura Aje meze ngupire sekura Meze ngupire sekura Sekura mudidizo nabirimye bambona zobijya abantu byane gigi sekura mudizi nabumva naburimye bambona gigi twajane sekura gigi sekura mudizi zo nabumva cyane gose Twege kandi sekura mudidi zanabumva cyane Gigi yewe gitukuru wirigwa wicaye karabatu ry'ubugari jewe sinry'ubugari ndagwaye agatoki yewe gitukuru wirigwa wicaye karabatu ry'ubugari jewe sinry'ubugari ndagwaye agatoki yewe gitukuru wirigwa wicaye karabatu ry'ubugari jewe sinry'ubugari ndagwaye agatoki Hey! Jewe nabwo nahindutse abanamba ikanagwango ihibambewe nuko nabonye imyaka iterije imbere idasubira inyuma Chapata umugambi wo kuja kukiva integure kazoza Yo! Sekura, 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 sekura mama sekura, sekura, sekura Meze ngupire sekura, sekura, sekura Sekura mama sekura, sekura, sekura Meze ngupire sekura Yes, so we go!
nimubirize Amashimeshi Kama karuru Twagiye Ninda muruwasta ngaha Ninda muruwasta ngaha The Rasta man, who the Rasta man? Yes sir Chaga na tempiesa Mufaya Tell me what you do. Tell me what you do. Baby, tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Tell me what you do. Tell me girl, tell me what you do. Baby, tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Yeah, tunakutana wana masweza se kiatu kwenye mguu wangu vinaendana I swear I never met a girl of the time when I'm a trouble, she can't come my way. Nimetafuta everywhere, memkosa na enifa kama wewe. Nimezunguka everywhere, kumpata beautiful girl kama wewe. Nimechunguza, wendo mariki unaongoza, yeah. Wendo Range Rover, wengine kwangu ni kama maboda boda, yeah. Umenipoza, ndani ya mtima ukani closer, yeah. Wendo my lover, in front of me you are my mother, yeah, yeah. Ooh. Tell me what you do. Tell me what you do. Baby, tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Tell me what you do. Tell me girl, tell me what you do. Ooh. Tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Toka tukutane mimi na wewe, sijawahi penda mwingine. The first time I saw you, you impressed me and I love you. Same time, I never ever be so in love before. Man, and I could buy my everything. Depende mwenyewe, yeah. Chunguza, wendo mariki unaongoza, yeah. Wendo Range Rover, wengine kwangu ni kama maboda boda, yeah. Umenipoza, ndani ya mtima ukani closer, yeah. Wendo my lover, front of me you are my mother, yeah, yeah. Ooh. Tell me what you do. Tell me what you do. Baby, tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Tell me what you do. Tell me girl, tell me what you do. Baby, tell me what you do. Niambie nikupatie nini. Yes sir, Kochanye. Ayo. Na move. Ayo. Ngina ku move. Ayo. Ayo. Mwese. Ayo. Ensemble.
Ayo, ayo, I don't hear. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Go. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Nimechunguza wendo mariki unaongoza wendo lonchova wengine kwangu ni kama boda boda umenipoza ndani ya mtima ukani closer wendo my lover in front of me you are my mother nimechunguza wendo mariki unaongoza wendo lonchova wengine kwangu ni kama boda boda umenipoza ndani ya mtima ukani closer when my lover in front of me you are my mother tell me what you do, tell me what you do, baby tell me what you do, niambie nikupatie nini, tell me what you do, tell me girl tell me what you do, tell me what you do, niambie nikupatie nini, tell me what you do, tell me what you do, baby tell me what you do, niambie nikupatie nini, tell me what you do, hold on, tushale, tell me what you do, Zabuba, tell me what you do, gatatu, tell me what you do, niambie, encore, tell me what you do, Zambla, tell me what you do.